Amahoro nshuti mubanyi wobandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abarundi baba ikaremi baratabaza ntibatahura ingene barenganywa mu gihugu gifashwa n'u Burundi. Nayo mu yandi makuru, inkuru ivugwa cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuri uno mugoroba ni urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa AFC M23. Izo n'impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko idonido turabibabwira mu kanya, ntimuje kure. Ico utegerezwa no gufyonda sabone ho tarafyonda ko kugira ngo inkuru tubategurira zije zigushikira ko ku gihe kandi mu bambere. Uko nabibabwira mu ngingo nkuru, abarundi baba ikaremi baratabaza ntibatahura ingene barenganywa mu gihugu gifashwa n'u Burundi. Abarundi baba mu gisagara ca Karemi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bavuga ko babayeho nabi cane. Buri kanya bama bariko barafatwa bagaca batangishwa amafaranga menshi cane. Abatari bake babarizwa mw'ibohero, abasigaye babayeho mu bwoba bwinshi. Umuzo w'abasoda b'u Burundi ikaremi ntaco wahinduye ku buzima bw'abarundi babayeyo. Bano barundi baratabaza abatwara u Burundi ngo bavugane n'abarongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku kibazo cabo. Umwe mu barundi baba ikaremi yatwandikiye ati: murakunze kwerekana amagorwa abarundi babonera muri Zambia, ariko hari ahandi mutazi ayo tugowe. Twebwe turi muri Karemi muri Kongo, hano abarundi bapfungiwe ku bwinshi mw'ibohero rikuru rya Karemi. Abandi nabo barahohoterwa cane na DGM, Direction Generale de Migration. Ntidutahura ingene inzego z'umutekano z'u Burundi zaje hano gutabara abakongomani, ariko twebwe tukabandanya guhohoterwa. Abasoda b'u Burundi turababona hano, turaganira ariko baratubwira kubo ataco bashoboye ku kibazo cacu. None tugiye kuba abande? Abarundi bari ikaremi ni benshi, bakora ubuzi butandukanye: abamotari, abubaka amazu maso, abakora amakinga, abakora mu maresitora, abafise amaduka, abarimyi. Hari imyuga myinshi, hari twebwe twayigishije abakongomani, ubu nabo barayikora ariko batwigiye ko. Ariko rero hano hafatwa abarundi benshi cane, buri mwanya usanga abarundi bariko barafatwa. Ibohero rikuru rya Karemi ryuzuyemwo abarundi. Ugize imana mbi agashikanwa muri iryo bohero kaba kabaye. Kenshi nta cizere co kuvayo kubera hari benshi batanazi igiswahili n'igifaransa. Abafashwe birabananira kwishura, ntibashobora no kurondera umwavoka yobaburanira. Ni amagorwa adasanzwe. Wihenze ugafatwa udafise amadolari ijana ngo uce wigomboza ku bapolisi, uba ugowe. Nukuri umurundi aradenderezwa akantu kose agaca apfungwa. Abarundi barabangamiwe kandi na DGM, aho naho baguma basabwa ivyangombwa vy'ukuri. Benshi mu bari hano vyarabaheranye, ntibagira nuko baronka ibindi. Buri kanya DGM ica higenza ku murundi. Nk'uwo bafashe arengeje amezi 3 hategerezwa kuriha amadolari 500. Hari n'abafatwa bakivuye mu Burundi kandi bakarihishwa. Aho rero ntitugira uwo twitura. Uwitwa ngo aserukira u Burundi nta na kimwe amaze. Ambasaderi w'u Burundi hibereye i Kinshasa, ntaco adufasha.
hari aho konserta i Bukavu ariko nayo nyene ntaco yatumarira. Turasavye ubutumwa bwacu ubutange bushikire umukuru w'igihugu mu Burundi. Abakongomani baruzuye nta n'umwe abakorako, none kubera iki twebwe badufata nabi gutya kose? Abasoda bacu bariko barapfira abakongomani, none ga yemwe ivyo ntivyofasha umurundi agafatwa nawe neza muri Kongo? Uwo guhenda ni uwavuga ngo umurundi aba ikaremi aratunganiwe. Twese umutima wama mu kirere, udufaranga duciye duherera mu bapolisi twaragowe. Generali Agricole Ntirampeba Mwamba aserukira Uburundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bene umushikiranganji Edouard Bizimana barakwiye gufata mu minwe kino kibazo maze bakavugana n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo uko abarundi bo koroherezwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nk'uko abakongomani boroherezwa mu Burundi. Mu gihe mu yandi makuru inkuru ivugwa cane muri uyu mugoroba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi kuri uno mugoroba ni urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa AFC M23. Wiringoma yarafashwe na drone mu karere ka Rubaya muri Nord Kivu, naho M23 ataco irabivuga ko amasoko menshi aravyemeza. Kuva M23 isubiriye kugaruka ku rugamba muri 2021, Lieutenant Colonel Wiringoma habaye indongozi ya mbere ikomeye y'uwo muhari yishwe n'igisirikare ca Perezida Felix Tshisekedi. Lieutenant Colonel Wiringoma siwe mutegetsi wa mbere ahitanywe n'iyi ntambara ku ruhande rw'igisoda ca Tshisekedi kuwa 23/0/2025 hari yishwe Generali Peter Chirimwami, yari buramatari w'umusirikare wa Nord Kivu yose. Chirimwami nawe yishwe na M23 igihe gito imbere y'uko umuji wa Goma uca ufatwa na AFC M23. Indi ntwazangabo ikomeye yari imaze guhitanwa n'izi ntambara ni General Michel Rukunda Batazira Makanika, umukuru w'umuhari Twigwaneho, yishwe na drone mu Minembwe kuwa 19 Ruhuhuma 2025. Inyuma y'urupfu rwiwe umuhari Twigwaneho waciye wiyunga na AFC M23. Ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi abasirikare bo hejuru bamaze guhitanwa n'intambara ni Lieutenant Colonel Atanaze Minani, komanda wa WTM Batayo Tafoke, yishwe na drone kuwa 4 Kigarama 2025, hamwe na Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza, komanda wa 18M Batayo Tafoke, yapfuye kuwa 24 Kigarama 2025 inyuma yo kuraswa na drone kuwa 6 Kigarama 2025. Abakurikiranira ibintu hafi babona ko iraswa rya Lieutenant Colonel Wiringoma rishobora gutuma intambara zo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zisubira gukomeza kuva ku M23 itegetswe kurekura igisagara ca Uvira. Uyu muhari wasa n'uwahagaritse umurindi wo gufata ibisagara kubera igitsure c'amakungu. Aho ifatiye Uvira, AFC M23 yari yagirijwe guhonyanga amasezerano ya Washington, ica ishirwa ko igitutu c'amakungu. Ikindi kiboneka kigiye gukomera muri iyi ntambara ni uruhara rwa drone z'intambara. Amakuru yo mu biyaga binini, ibitero vy'amasasu mu Twenzi Rubaya, umuce mushasha w'ubwicanyi muri Kivu yo mu buraruko Nord Kivu. Goma kwa 24 Ruhuhuma 2026, ibitero vy'amasasu vyumvikanye mu Mutwenzi wo kuri uwa kabiri
w'uwa 24 Ruhuma 2026 mu kirombwe c'amabuye y'agaciro ca Rubaya cerekana ihinduka riteye amakenga mu ntambara imaze iminsi ibera mu karere ka Masisi mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, inyuma y'intambara zikomeye zo kuwa mbere hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifashijwe n'abarwanyi ba Wazalendo bashigikiwe na Kinshasa. Intambara isa n'iyinjiye mu kindi kigero. Intandaro y'iyo ntambara, Rubaya kimwe mu birombwe binini ku isi bicukurwamo koruta itanga igice kinini ca tantale ikoreshwa mu vyuma bikoresha ubuhinga bwa none, aho impande zose zirwanira kwigarurira ico kibanza bigatera intureka mu karere. Mu butumwa yashize ku rubuga rwa X rwahoze hari Twitter, Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yavuze ko indege z'intambara zitagira abadereva drone zivugwa ko ari iz'ingabo za leta ya Kongo zarashe Rubaya guhera isaha 8:43 z'ijoro. Uwo mugwi w'abarwanyi uvuga ko ibisasu vyaguye mu duce tubamwo abantu bigatera ubwoba n'uruhagarara, kandi ko hari abanyagihugu bahasize ubuzima. Bavuga ubwicanyi bw'abasivile bazira ubusa, bakavuga kandi ko ari ivyaha by'intambara n'ivyaha bihonyanga ikiremwa muntu. Kugeza ubu nta bitigiri vyigenga birashobora kwemezwa, kandi abategetsi ba Kongo ntibagira ico bashikiriza. Hamwe vyo kwemezwa hakoreshejwe indege z'intambara, vyoba vyerekana ko hongerejwe inguvu mu buryo bw'intambara buriko burakoreshwa mu gice kirimwo abantu benshi kandi kironderwa cane. Kuwa mbere, urugamba rwo kwigarurira imfungururo za Rubaya. Ivyo bitero vyaje inyuma y'umunsi umwe habaye intambara zikomeye mu duce twa Kasenyi, Cugi na Kinigi twegereye cane Rubaya muri guverinema ya Bahunde. Kubw'amakuru ava aho nyene, abanywanyi ba Wazalendo bashigikiwe na Kinshasa bashoboye mu kanya gato gusubirana ivyo bibanza vyari bifatwa nk'imirongo y'imbere ya M23 ikikije ico kirombwe c'amabuye y'agaciro. Ariko amasoko yegereye FC M23 arabihakana, akavuga ko basubije inyuma ibitero vyatangujwe n'ingabo za leta nabo bafadikanije kuva mu muhingamo kuri uw'Imana. Abanyagihugu bahaba bavuga ko humvikanye amasasu y'ibirwanisho bikomeye na bito bito, bikaba vyamaze amasaha menshi. Inkoho zoba zumvikanye gushika ubu mu bice vy'inyuma y'igisagara, bigatera ubwoba mu basivile. Umutumba witwa Sita ufise igihagararo gituma hagenzurwa amabarabara n'ibindi bisagara bihegereye, woba utuma inguvu ziyongera ku barwanyi muri iyo ntambara. Ukugenzura imisozi miremire vyerekana ukugenzura uruja n'uruza rw'ubutare. Rubaya ni kimwe mu birombwe binini vyimbwamo koruta kw'isi, itanga igice kinini ca tantale ikoreshwa mu vyuma vy'ubuhinga bwa none. Iryo buye ry'agaciro rikoreshwa mu gukora ibihimba bikuru bikuru vy'amatelefone, inyabwonko, ibikoresho vya gisirikare n'ibikorwa shimikiro by'ubuhinga bwa none. Mu buseruko bwa Kongo, ubutunzi bushimikiye ku mabuye y'agaciro bumaze imyaka myinshi butuma intambara zibandanya urutavanako. Kwigarurira Rubaya si ukwigarurira akarere gusa, ni no kwemeza isoko rikomeye
ry'amafaranga n'ubukomezi bw'igisirikare. Urugamba ruriko ruraba rero rurenga urugero rw'ico gice, rukagira inyungu z'ubutunzi zirenga imbere za Kongo. M23 igizwe ahanini n'abatutsi b'abanyekongo, ubu hinjiye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC, rurongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora muri Kongo Seni. Uwo murwi usaba ko hoshirwaho leta igizwe n'intara zigenga muri Kongo, ukaba ugenzura ibice byinshi bikomeye harimwo Goma na Bukavu, ibisagara bikuru vya Nord Kivu na Sud Kivu hamwe n'ikirombwe ca Rubaya. Icegeranyo c'ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu cabonywe na SOS Media Burundi muri Kigarama 2025 cerekanye ko abasirikare barenga 29,000 ingabo z'igihugu z'u Burundi barungitswe hagati ya Myandagaro 2022 na Kigarama 2025 gushigikira FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bashigikiwe na Kinshasa. Mu kwezi kwa Kigarama guheze, u Burundi bwarakuyeho igice c'ingabo zabwo inyuma y'uko M23 igumye yifatira ibice byinshi, hakagwa n'abasirikare benshi muri ba FDNB imbere yo gusubizayo bakeya iminsi mikeya inyuma yaho. Ubu abasirikare b'abarundi bari muri Sud Kivu gusa. FARDC ni ingabo za leta ya Kongo, igikorwa cabo ni ugucungera imbibe z'igihugu, gukingira abasivile no kurwanya imigwi y'abarwanyi bafadikanije n'imirwi y'abarwanyi bo mu gihugu nka Wazalendo. Mu bihe bimwe bimwe ihuriro rirwanya M23 ririmwo kandi Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR, umurwi w'abarwanyi b'abahutu b'abanyarwanda. Bamwe muri bo bagirizwa kuba baragize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi 1994. Abategetsi ba Kongo babandanya bagiriza u Rwanda gushigikira M23, mu gihe Kigali ibihakana ikavuga ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi bishigikiye FDLR, naho bihakanwa n'u Rwanda. Icegeranyo c'umurwi w'abahinga ba ONU co muri Kigarama 2025 cemeza ko hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5,000 n'ibihumbi 7,000 bafatanya n'abarwanyi ba M23, naho hari amasezerano y'i Washington yasinywe ku wa 4 Kigarama 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda. Intambara irabandanya. U Burundi bwari bwitabiriye ayo masezerano nk'indorerezi, buhagarariwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Igihe cose intambara isubiriye kwiyongera, bituma haba uguhunga kw'abanyagihugu. Ibihumbi vy'imiryango birahunga uduce turimwo intambara, bikaja mu turere twizewe canke mu bihugu bibanyi. Mu mpera za Ruhuhuma 2026, ikibazo c'ugukenera abagira neza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo carashitse ku rwego rutigeze ruboneka, aho amamiliyoni y'abantu bamaze guteshwa izabo n'intambara mu buseruko bw'igihugu. Igiharuro cose nyezina abantu bashika 7,800,000 barahungiye hagati mu gihugu. Uturere twakozweko cane intara za Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri nizo zibamwo benshi mu mpunzi. Intambara ya vuba mu mezi aheruka ya 2025 no mu ntango za 2026 gusa, ibihumbi n'ibihumbi vy'abantu barategerejwe guhunga, naho hariho bake bagerageje gusubira mu zabo.
igiharuro ngereranyo abanyekongo barenga miliyoni imwe n'ibice bibiri bari mu bihugu by'akarere nk'impunzi canke abasaba ubuhungiro. I Masisi no mu micungararo ya Rubaya intambara ya koruta irabandanya ku misozi ikomeye mu bibanza birimwo abanyagihugu. Abasivili bakaba ari bo bababara cane mu gihe ikibazo cyo gufasha abantu gikomeye kurushiriza kunyuka. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.